bantu b'Imana nukuri isigeze kure, isigeze ahantu habi, atahishurirwa rihari, atagutahura kuhari, hari bizimiza vyinshi, hari bizimiza vyinshi, hari bivange by'abakozi b'Imana, hari bivange by'amashengero, hari bivange, hari bivange biteye ubwoba. Atahishurirwa rya mpemu yera, ataguhishurirwa ijambo ry'Imana, abana b'Imana barazimiye, ariko tukazimira kandi twarahawe umufasha. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana y'imbabazi n'urukundo rutangaje, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza c'umugisha nkuni nahaza, utazira kandi nkuririmbira ishimwe kuko uri Imana yacu, uri Imana idukunda kandi wadukunze kuva kera. Umunsi duha Yesu Kristo kugira ngo apfe ku musaraba ku bwacu, ndetse duhana mpemu yera umufasha mwiza kugira ngo ashobore kuturera kandi adukomeze muri runo rugendo. None muvyeyi mwiza, nta kindi kuri atari gushima no gushimagizwa, kuririmbirwa no gutazigwa kuko uri Imana itwitaho muri vyose. Rero ndasenze ngo akakanya tugiye kuganira ijambo na bene data, mpemu yera ukomeze kubana natwe twese, umfashe kandi ufashe n'abazokumvira ijambo bose kugira ngo ribashitse ku rugeze rwo gukura no gutahura urukundo rw'Imana n'imbabazi ziwe. Data ndagushimiye kandi ndakunenahaje, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye ko vyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Rero turi mu gihe ciza cya Pentecote, ndabifuriza Pentecote nziza mwese. Umwami Imana abagiriye neza, umwami Imana abatahuze ico Pentecote ivuga, kuko uyu munsi Pentecote irakenye mu bana b'Imana, irakenye cyane. Ari naco gituma mubona hari intambara, nico gituma hari kuzimira, nico gituma mubona hari kuzazanirwa, nico gituma hari kudatahura. Ariko aho mpemu yera ari habahishurirwa. Haleluya, habihishurirwa. Rero Yesu ubwiwe amaze kuzuka, ikintu yabanje gukora, yabanje kuyereka abigishwa biwe, abanza kubasigurira, abanza kubategura, abanza kubabwira ikintu bategezwa kurindira bihanganye kugira ngo ntibashobore kujya mu gikorwa batarahabwa ubushobozi. Haleluya. Reka dusome mwumve nyene Yesu ubwiwe ntiyapfuye kurekurira aba intumwa ziwe ngo zigende gukora gutyo, ariko yabanje kubigisha, yabanje kubihishurira, yabanje kubiyereka. Haleluya. Hamara bategura. Rero umuntu wese akwiye kuja mu gikorwa by'ukuri akwiye kubanza gutegurwa. Haleluya. Reka dusome mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere, turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 5. Aravuga ngo Yesu aduzwa mu ijuru. Cya gitabo ca mbere nanditse Gateofile we, kivuga ivyo Yesu yakoze kandi yigishije vyose kuva mu ntango gushitsa ku munsi yadugirijwe mu ijuru, ahejeje gusigarana amategeko intumwa muri mpemu yera zimwe yatoranije, kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso vyinshi, babonekera iminsi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Maze ariko arasangira nabo, arabihanikiriza ati ntimuve i Yerusalemu, ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpemu yera. Amen. Urumva Yesu amaze kuzuka, urumva rero abanye n'abigishwa biwe, kumbure muri abo babanye hari batatahura by'ukuri ko yazutse, hari n'abashaka kubikekeranya, ariko biba ngombwa ko abanza kugira iki, abanza kubihishurira, abanza kubiyereka, arabereka ko umuntu iyo yuzuye Saint Esprit amabanga ashobora guhabwa. Haleluya. Kuko Yesu yarashobora kuza bicaye akajya banashitse hagati yabo kubera ubushobozi yari yahawe. Haleluya. Yesu arabigisha, Yesu arababwira, arasubiza mu by'ubwami bw'Imana, asubira kububetaho, asubira kubigisha. Hama rero arababwira tumviriza rero,
jewe ngira ngende, ariko naho ngira ngende ndabinginze nimuhirahire ngo musohoke, nimuhirahire ngo mukore ikintu na kimwe mutararonka ubushobozi butuma muba abagabo nyabagabo bo gushingira intayi izina ryanje. Haleluya, haleluya. Yesu arabihanikiriza arabagira ati mubanze murindire, mugende muje ahantu hamwe, ati ubu bushobozi mubona buriko burankoresha, ibikorwa byose ndiko ndababwira, aya majambo ndiko ndabahishurira, nta wundi muntu numwe azoshobora kuza kuyabatahuza ngo ayabayemeze atari impwemu yera. Haleluya, haleluya. Yesu arabihaniza. Mbewe none uyu munsi by'ukuri gikorwa watanguye by'ukuri wumva mpwemu yera muri yankomenye, wumva mpwemu yera kwemeza ngo haguruka utangure gukora, canke wahagurutse kubera inyungu runaka. Ariko nagira ndakubwire muntu w'Imana, ukaba wahagurutse kubw'inyungu zawe, menya ngo uri kurazimira kandi uri kurazimiza ubwoko bw'Imana. Haleluya. Ahatari mpwemu yera nta guhishurirwa kuhaba, ahatari mpwemu yera nta gutahura kubaho. Amen. Urumva ngaha aya yavuze ngo maze bariko arasangira nabo arabihanikiriza ati nimuve Yerusalemu ariko murorera isezerano rya data. Haleluya. Kuko iryo sezerano Imana yari yarayisezeranije, aravuga ati mugende mugume Yerusalemu, mugumeyo, kuko yarazi neza ko niyo basohoka bagahura n'ibibazo bazosanzara. Kandi murabizi ko vyabaye. Wibuke Petero yumva mukuri mu nkomezi no mu rukundo akunda umwami wiwe, yarumva by'ukuri ko atakintu kimwe cyoshobora kumutandukanya na Kristo. Yaravyumva kandi mu mutima yumva ari convaincu, yumva mukunda, yumva ataco mutandukanya nawe. Ariko ngo arashika igihe bari bagiye kwica Yesu kumucira urubanza, haza umugore umukobwa muto aramubwira ati wewe ko mbona usa n'abajya. Aravuga ati ibyo bintu uri kuravuga ntavyo nzi. Ati imvugo yawe niyo, ingendo yawe niyo. Ararahira aruma ko atigeze amenya uwo muntu, ntiyabigize kubera mwanga, ntiyabigize kubera atabushobozi yari bwaronke. Haleluya. Nta bushobozi bwa mpwemu yera yari bwaronke, yari kwagwana mu mubiri. Rero n'abakristo b'uyu munsi gituma mubona hari ibibazo, hari intambara, hari kunanirwa, hari kunanizwa, nuko ibintu byose tubikora mu mubiri. Haleluya. Ariko igihe dukorera mu bushobozi bwa mpwemu yera dushira ubwoba kandi aradukomeza, kuko ubwiwe yaravuze ati Kristo mbere gusubira mu ijuru ati munababare ko ngira ngende, ati kuko niyo ntagenda ntacyo muzomara, ntacyo muzoshobora, ntacyo muzobasha gukora. Ariko ni byiza ko jewe ngenda kwa data, ati kugira data agira iki ashitse isezerano yasezeranye, kuko yaravuze ko azorumika mpwemu yera. Haleluya. Kugira ngo mushobore by'ukuri guhagarara mudatinya mwasi. Haleluya. Rero bantu b'Imana ndabinginga mu rukundo rw'Imana, nukuri umuntu wese asubire yumvire by'ukuri, mbega umva uriyankomeniwe na mpwemu yera, umva uriyankomeniwe na mpwemu yera. Mpwemu yera ntacyo ushobora. Ibinaniza abantu ni byinshi, ibigora abantu ni byinshi, ariko mpwemu yera niwe agukomeza, niwe agushoboza, niwe akubwira ngo komera. Haleluya, haleluya. Ngo kuko Yohana ngo yabatirisha amazi, ngo ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. Amen. Yohana, umubatizo wa Yohana wari umubatizo ukwihana ibyaha gusa, ariko nta bushobozi bwarimwo bwotuma umuntu akomera, ahagarara, ahishura, agira ihishurirwa. Kwari kwihana gusa. Rero uyu munsi abantu benshi bahagaze kuri uwo mubatizo wa Yohana, bakumva ngo barakijijwe, barihanye ibyaha bihereraho. Ariko nagira ndakubwire ko atacaha na kimwe ushobora kunesha atari mpwemu yera guhaye inkomezi zo kukunesha. Haleluya. Murumva rero ko mpwemu yera asiga ikorwa gikomeye mu buzima bwa Kristo, asiga ikorwa gikomeye mu buzima bwacu. Arico gituma ndagutera intege muntu w'Imana uri kuranyumviriza uyu munsi, gira umwete. Haleluya. Gira umwete ukunywana na mpwemu yera. Na Kristo ubwiwe mwibuka ari ku rupfu, harigeze igihe avuga ari mu gashamba k'Igetsemane, aravuga ati jewe umutima wanje by'ukuri wari wifuza kubacungura, atari uyu mubiri urananiye. Uyu mubiri ni ubusa, uyu mubiri uratunaniza, uyu mubiri uratugwanya, umubiri uradutera ubwoba. Haleluya. Ariko Imana iravuga ati mpwemu yera inyaruka ugende usubire umusuke w'inkomezi. Ariko amaze kwakira ubushobozi bwa mpwemu yera aravuga ngo sayiye,
haleluya, ndemeye kwitanga, ndemeye gucungura umwana w'umuntu. Kubera iki? Kubera yuzuye ubushobozi. Rero nawe nta kuntu na kumwe uzoshobora guhangara umwansi. Haleluya, bantu b'Imana, nukuri isigeze kure, isigeze ahantu habi, atahishurirwa rihari, atagutahura kuhari. Hari bizimiza vyinshi, hari bizimiza vyinshi, hari bivange by'abakozi b'Imana, hari bivange by'amashengero, hari bivange, hari bivange biteye ubwoba. Atahishurirwa rya mpemu yera, ataguhishurirwa ijambo ry'Imana, abana b'Imana barazimiye. Ariko tukazimira kandi twarahawe umufasha, twarahawe umuntu adukomeza, twarahawe umuntu atwigisha, twarahawe umuntu atuba hagufi, aratwigisha ijambo akariguhishurira, ukajumva ukaritahura, ugashobora kudisahura umwuka utariwo. Ndabinginga abantu b'Imana, va mu ntege nke, va mu bunebwe, haguruka musenge, igihe kigeze habi. Haleluya, kandi umwami Yesu Kristo cyamukuye mu ijuru nta kindi, uko ibi bihe byose yarabizi ko bizoba, ibihe yarazi ko bizoshika, ariko aravuga ati ni vyiza ko ngenda kugira ngo aba bantu ndabategure, aba bantu ndabahe ikipi mikwiye kugira ngo bashobore guhagarara badatinya umwasi. Haleluya, uzonesha nuwanyanye nawe. Haleluya, ariko atakunywana nawe. Ubu abantu baravuga amaterambere, baravuga ibintu bigeze mu rwego rwo hejuru, ariko abamwizeye ntibazozimira kuko arabapfumbase mu kiganza ciwe. Reka tugeze ngaha, tuzokomeza ku munsi w'ejo, ariko umenye ngo mpemu yera umuha ikibanza cya mbere mu buzima bwawe. Haleluya, umuha ikibanza gikomeye mu buzima bwawe, kuko niwe azokugira umugabo nyamugabo. Haleluya, niwe azokugira ukomeye, niwe azokubaka, niwe azogushikana ku rugezo ushobora gutahura ibintu byo hejuru. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Imana data rwera byose uri mu ijuru, ndagushima kandi ndakuninahaza, uri gitangazanya guhoraho. Nta kintu na kimwe wibagiye, byose waravyibutse kugira ngo umwana w'umuntu abeho mu buzima bwo gutsinda. Waduhaye mpemu yera, watubera umwitsa, atubera umufasha, atubera umurezi, atubera inkomeza, atubera byose, atubera urumuri rutumurikira muri ino si yuzuye mu mwijima. None ndakwinginze ngo ugenderere umuntu wese azokumvira ijambo kugira ngo agire inyota yo gukominiya na mpemu yera. Ndagushima data kandi ndakubashe ku rukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe. Hama icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.